Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana igice cya 12 umurongo wa 26 haravuga ngo nihagira uwunkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje nihazoba. Nihagira uwunkorera data azomuha icubahiro. Dusangire ijambo rivuga ngo korera Yesu azoguha icubahiro. Abantu kera barindiriye Mesiya bari bazi ko azoza ari uw'abayuda gusa, ariko iri jambo ndababwiye rirumvikana neza yuko Yesu ataje ari uw'abayuda bonyene, kuko Yesu yari kuvuga ngo nihagira umuyuda ankorera nankurikire, ariko yavuze ngo nihagira uwunkorera. Igisabwa gusa no gukurikira Yesu, hanyuma aho Yesu azoba ari niho umukozi wiwe azoba, kandi data nawe azoca amuha icubahiro. Mbega gukurikira Yesu bivuga iki? Hugariyemwo kwiyanka wewe ubwawe, hanyuma ukikorera umusaraba wawe ukamukurikira. Kwikorera umusaraba nagira ndababwire ngo nibisigura bimwe nama mbona hariya ruguru iwacu abantu birigwa barazunguruka mu mabarabara bikoreye umusaraba ngo bariko baragaragaza umubabaro wa Kristo, cyangwa ngo bariko bifatanya na Kristo mu mibabaro yagize. Haba namba si ivyo, nukwiyanka wewe ubwawe, nukugwana intambara. Izo ntambara tugwana, intambara ya mbere tugwana na Satani n'ubushobozi bw'umwiza. Ivyo rero tuguma tugwana navyo imisi yose, kuko abakurikira ivy'Imana abakorera Yesu Satani arabagwanya uko bukeye uko bwije. Rero wiyemeze kugwanya na Satani n'ubushobozi bw'umwiza. Hari intambara ya kabiri tugwana n'ivyaha. Ivyaha tuzoguma tugwana navyo maka tuvuye muri uyu mubiri, kuko ivyaha biraturondera kugira ngo biduteshe intumbero nziza yo kubaha Imana, kuko abubaha Imana bategerezwa kwirinda ivyaha, niho data bazomukorera hanyuma akabaha icubahiro. Ikindi naco turagwana n'ibibazo rero duhura navyo, hariho kwankwa, hariho gusuzugurwa, hariho gutukwa n'abantu, mbere gushika no ku rupfu. Nimba ivyo bintu vyarabaye kuri Kristo, Yesu yaragawe n'abantu, arasuzugurwa, aratukwa, mbere gushika aho bamwica bamuziza ukuri, kandi yarabagiriye neza, senda abadayimoni, akiza abagwaye, ariko nticyabujije ko bamugirira nabi. None nawe uri kuramukurikira wibaza yuko utazohura navyo? Kenyera wiyanke, wikorera umusaraba, uhure n'iyo mibabaro. Ariko ico ndakubwira, Yesu yaravuze ngo aho azoba ari niho umukozi wiwe azoba. Yesu uyu munsi yicaye iburyo bwa data. Nagira ndakubwire ngo niwihanganira ivyo vyose uzobana na Kristo mwijuru, kandi data azoguha icubahiro ukiri muri uyu mubiri, ariko rero no mwijuru azoguha icubahiro. Abihanganye bagashitsa ku iherezo bakagwana intambara nziza, data azobaha icubahiro. Nuko rero wihangane ukorere Yesu mu bwizigirwa, azoguha icubahiro. Sanze manire mu ruhande rwacu,